Mu ntambara ya kabiri y'isi yose mu karere ka Pacifique, abayapani barabica bigacika mu kwigarurira ibindi bihugu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 931 Ubuyapani bwigaruriye intara ya Manchuri mu gihugu c'Ubushinwa, ndetse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 937 bafashe ingingo yo kwigarurira Ubushinwa bwose. Abanyamerika bafatiye ibihano abayapani ndetse babategeka kuva muri ivyo bice by'Ubushinwa, ariko abayapani barabandanije ndetse bigarurira Indochine n'ibindi bihugu byinshi, ndetse banataka ingabo z'Abanyamerika n'Abongereza muri aho gace ka Pacifique. Ibitero by'abayapani ku bwato bw'Abanyamerika i Pearl Harbor mu bigwa vya Hawaii itariki 7 z'ukwezi kwa 12 igihumbi kimwe n'amajana 981 vyatumye Amerika itangaza intambara yeruye ku gihugu c'Ubuyapani. Ico gihe abayapani bari bakaze kuko mu gihumbi kimwe n'amajana 942 bigaruriye Philippines, Hong Kong, Malaysia, Singapore na Birmani. Intambara zarabandanije kugera itariki 6 z'ukumunani igihumbi kimwe n'amajana 945 aho ingabo z'Abanyamerika zakoresha ibigwanisho ruhonyanganda ku bisagara vya Hiroshima na Nagasaki. Ibi vyatumye abayapani bamanika amaboko, ndetse n'intambara ya kabiri y'isi yose ibirarangiye. Ariko muri ivyo bitero vy'ibigwanisho ruhonyanganda hari umugabo yarokotse ayo mabombe yose uko ari abiri yatewe Hiroshima na Nagasaki. Muri iyi video turaza kumviriza uko vyamugendeye. Itariki 6 ukwezi k'umunani igihumbi kimwe n'amajana 945 saa 2 z'igitondo Hiroshima. Nkuko bisanzwe mu bihe byose by'ici, izuba ryazindutse rirasa, abantu bariko baraja ku mirimo. Muri aba bantu harimo Tsutomu Yamaguchi, umuenjeniyere w'imyaka 29 yakomoka mu gisagara ca Nagasaki, akaba yakorera uruganda Mitsubishi Industries. Ico gihe yari mu rugendo rw'akazi rw'amezi 3 mu gisagara ca Hiroshima, akaba yari yarutanguye mu ntango z'ukwezi kwa gatanu. Uwo munsi wari umunsi wa nyuma wo gukorera muri ico gisagara, ndetse akaba yari yazindukanye akanyamuneza ko kongera kubonana n'umuryango wiwe yari yasize Nagasaki. Mu gihe haragiye gusezera abo bakorana ku kazi, yumvise indege ivuza urwamo rwinshi. Yaravye mu kirere abona hari ikintu kiriko kirakoroka kiva mu ndege. Mu masegonda make yakurikiye yabonye ikirere caka umuriro, haje umuyaga mwinshi uramuterura umutarikiriza kure cyane, acarata ubwenge. Ako kanya harahejeje guterwa ikigwanisho ruhonyanganda ca mbere mu mateka y'isi. Ico kigwanisho carekuwe n'indege B-29 Enola Gay, bakibatije izina rya Little Boy, agahungu gato. Ngerageje kubisigura mu Kirundi, nubwo kari agahungu gato nikari gasuzuguritse kuko kare kuyinguvu zihambaye zingana n'amatoni ibihumbi 15 ku bipimo vya TNT. TNT ni bipimo bakoresha kwiturika ry'ibintu, bakunda kurikoresha mu gupima inguvu ziba zarikowe n'iturika ry'ibigwanisho, na cyane cyane ibigwanisho ruhonyanganda. Mu masegonda make yakurikiye iryo turika, ubuzima bwasa n'ubuhagaze Hiroshima. Ahatewe ico gisasu ubushuhe bwagera ku madogiri 4,000. Ibihumbi n'ibihumbi by'abagore, abagabo, abana bari begereye ico gisasu caturikiye, bazigiye mu masegonda make cyane batanamenye n'ivyabaye. Gushika ku birometero 2 umuyaga wuzuye ubumara wagenda ku muvuduko w'ibirometero 800 ku isaha, wagurura ikintu cyose ushikiriye, inzu, ibitarugwa, ibiti byose wagendura kukumba. Hakiyongera n'umuriro waciye waduka ugenda uraturira ivyo umuyaga wasigaje. Hiroshima yarejeje gucika umuyonga mu masegonda makeya cyane. Mu ndege B-29 Enola Gay yarejeje gutera iyo bombe, umudereva Bob Lewis yabona ari hejuru ku gisagara gihindutse umunyota mu masegonda makeya, ati mana yanje, ibi duhejeje gukora nibiki?
tugaruke kuri Yamaguchi. Wa mugabo yaragiye gusezera agira asubire kuraba umuryango w'Inagasaki. Umuyaga waramutarikije maze agwa igihumura. Amahigwe yo yaguye mu kinogo asharata ubwenge. Akangutse yabona hose ari umwijima. Uyu mugabo ivyari bihejeje kuba ntiyabitahuye. Ifurufumbi yatewe n'iriturika ryatumye imishwarara y'izuba idashobora gushika ku isi. Ikirere cari cuzuye uburozi no guhema vyari bigoye cyane. Imvura y'uburozi yuzuye amapartikile radioactive yatangiye kugwa iteza ikibazo kubacitse ku icumu. Yamaguchi rero yaravyutse yakomeretse cyane, isura yiwe yahiye yahindutse umubiri wose. Yakomeje aragenda hamwe yakorera kuri rwa ruganda, ahasanga abandi bakobwa babiri barokotse. Bukeye ku itariki 7 z'ukumunani Perezida Henry Truman yatwara leta zunze ubumwe za Amerika. Ico gihe yafashe ijambo yagize ati, twagira tubamenyeshe ko indege ya Amerika yateye igisasu kirimbuzi mu gisagara ca Hiroshima, kandi kaba yarimbuye umwansi aho yari inyegeje hose. Ico Perezida Truman atarazi nuko nubwo yarimbuye umwansi n'inzira karengane z'abasivile zarimwo, ndetse benshi bakaba banapfuye mu nyuma bishwe n'amakanseri. Yamaguchi na bamwe bakorana bafasha akayira barabandanya. Ivyo babonye bageze imbere byari biteye ubwoba. Kuruzi Ota ku nkengera zago kanyine no mu mazi hari huzuye ibisigarira by'imbiri y'abantu bazigijwe na ca gisasu. Bakomeje urugendo. Yamaguchi yageze kuri gare. Hari kure yaho igisasu caterewe. Iyo lieutenant irimwe indembe nyinshi zakomeretse bikomeye, bariko bagerageza guhunga Hiroshima yari yabaye nk'ukuzimu k'umuriro udahera. Yageze Nagasaki mu gitondo c'itariki 8 z'ukumunani. Akihagera yatwawe kwa muganga. Yamaguchi yari yarembye cyane, afite ibikomere byinshi, uburibwe buba byinshi cyane, atangura gushuha umubiri wose. Uwamubona ntiyashobora no kumumenya kuko isura yari yahindutse. Abaganga bagiye kumwitaho, yumvise atoye kamitende, acaja muhira kuraba umuryango wiwe. Ageze muhira bibwiye ko ari umuzimu babonye, kuko bari bibaza ko atakiriyo. Baramuretse araryama araruhuka. Bukeye ku itariki 9 z'ukumunani 1945 saa 5 z'umurango, Yamaguchi yaravyuse arandara aja ku biro vya ya entreprise yakorera Mitsubishi. Umubiri wiwe wari wuzuye amapansuma, ariko ashaka kubona n'umushefu wiwe. Ahageze yatangiye kuyiganira abandi amagogo yaboneye Hiroshima, ababwira ko igisagara cose cahindutse umuyongo amasegonda make. Umushefu wiwe ntiyavyemeye, yamubwiye ati, kura ububeshi, nta bombe imwe yosambura igisagara cose nka Hiroshima. Yamaguchi akigerageza kubasigurira neza ivyabaye, bumvise ugwamo ku kintu giturize. Neza ivyari vyabaye Hiroshima niyo vyari bihejeje kuba Nagasaki. Amerika yari ihejeje gutera ikindi gisasu ruhonyanganda. Uwarushe ntaruhuka. Yamaguchi yarazi ko yarokotse, none ngigirindi bararehejeje kugwa mu gisagara ca Nagasaki aho yari yahungiye. Aha hantu bari hari ku kilometero kimwe gusa uvuye aho igisasu gihejeje kugwa. Bacise Fatman, cyari gikaze gusumba Little Boy kimwe categuye Hiroshima. Yamaguchi yirutse ahungira hasi mu nzu Mitsubishi yakoreramo. Byari pasuma byose biramuvako, ibikomere yari afise byongera kuba bishasha. Haheze umwanya yatashe muhiriwe, inzu arayibura kuko yari yacitse umunyota. Ariko kubw'amahirwe umuryango wiwe wari wahungiye mu mwobo, bituma barokoka Fatman. Yamaguchi yakomeje kuremba adashobora no kujya. Uko iminsi yagiye irahera yagiye aroroherwa, ibikomere byanduruka birakira. Ariko nubwo yakize ku mubiri ntiyigeze akirihungabana, yatewe n'ivyo yaciye. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 Yamaguchi yarashaje, ngo uyu yicariye muri saro mu gisagara ca Nagasaki. Yatanguye kwandika, yanditse igitabo c'impapuro 90 asigura umuriro udahera yaciyemo Hiroshima na Nagasaki. Mu myaka 60 yose yari iheze, nta numwe yari yarigeze abwira
ivyo yari yaraciye. Ariko hari ikintu cahinduye vyose. Mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2000 umwana wiwe yahitanywe n'ingwara ya kanseri yamagushi. Yarazi neza ko hari ingaruka z'ivyo bitero vyabaye igihe umwana yari afite imyaka 5. Ibi vyatumye afata ingingo yo gushira mu nyandiko ivyamushikiye vyose. Yafashe ingingo yo kwigisha amahoro, yamagana ibigwanisho ruhonyanganda. Uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2000 yafashe urugendo rumushikana New York, aho yari yatumiwe kugira ashikirize ijambo muri Loni. Agishika ku butaka bwa Amerika, muri we yumva ko ari ku butaka bw'umwanzi. Ntiyigeze ahimba bazi leta z'ubumwe za Amerika kuba zarisha inzira karengane zisambura ibisagara zikoresheje ibigwanisho ruhonyanganda. Mu ijambo ryiwe yavuze ati, hari umugani w'Abayapani uvuga ngo ikintu kibaye inshuro 2 zose kizongera kubwa gatatu, ariko nta kigwanisho ruhonyanganda kigira gatatu gikwiriye kubaho. Yarinze yitaba Imana ahimiriza isi kutongera gukoresha ibigwanisho ruhonyanganda. Yigisha ko abantu boshira hamwe batitaye ku rukoba canke iyo bakomoka. Nubwo yararenze ariko umusego agwaye kanseri y'umushishito, ntiyahagaritse urugamba rwo kwigisha amahoro n'urukundo ku isi yose. Yakomeje gutanga ama interview nubwo yabari ku musego, kandi akishura ama email bamuungikiye. Itariki 4 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2010 yazize kanseri y'umushishito ku myaka 95. Imbere yuko yitaba Imana yaraherutse gutanga ijambo kuri televiziyo ati, isi yose iyo tuva tukagera, umuntu wese ahari hose, twese hamwe twiyamireze ibigwanisho ruhonyanganda, duharanira amahoro n'urukundo.